mvuye mu rugendo w'akazi rero uru rugendo nivyo rwari urugendo rwaraba rwari rwatunganijwe n'ibihugu bidafise aho vyegamiye byo bita mu gifaransa pays non aligné mugabo duhura ku ruhande rw'Inama Nshingamateka na Nkenguzamateka. Hanyuma nk'uko twari twagiye tubivuze hano twarakoze ibitari bikeya. Tuvuga ko twaremeje amategeko atunganya uwo muryango, icyo twokwita statut. Amategeko atunganya uwo muryango twarahinyanywe turayemeza. Harafashwe ini declaration none ukuvuga ingingo bagiye kugendera ko yari ingingo yasa n'iyisozera inama, ariko mvuze nti yari ingingo kuko twakoze engagement igihugu cyose cyari yemeje. Inama Nshingamateka yose yari yemeje mu bihugu bitandukanye. Abantu rero bari bahari benshi kuko uraze ko ryashyiramwe ririmo abantu ibihugu birenga 120. Rero hari haje benshi cyane, bamwe baza barungitswe n'ibihugu, abandi baza barungitswe n'ayandi mashyirahamwe mpuzamakungu, mugabo yose ari muri ivyo bihugu by'iryo shirahamwe by'abadafite ibihugu bidafise aho byegamiye canke amanama nshingamateka adafise aho yegamiye. Ikindi twakoze nuko twaratoye kuko bari bahejeje, abari basanzwe bayoboye iryo huriro bari bahejeje ikiringo, twarongeye turatora abandi. Njiye ngira ko novuga ko wararongoye iryo shirahamwe akaba ari umukenyezi arongoye, asanzwe arongoye Inama Nshingamateka yo muri Azerbaidjan. Baramwongeye manda kubera ko yakoze neza, manda y'imyaka 3. Rero baratora n'abavise 3, umwe wo muri Palestine, uwundi wo muri Venezuela, hariho uwundi wa 3 wo muri Libya. Urumva ko ibihugu bidafise aho vyegamiye, murumva uko babigenje. Ngira ngo uwari wese aca yibaza abantu nyene basanzwe bafise ingorane nibo batoye kugira ngo baserukira abandi muri iryo huriro, kugira ngo ibibazo byabo bibandanye vyitwararikwa, bibandanye bitori inyishu kandi biciye muri uwo muryango. Ico ni ikintu gikomeye cyane. Ntibafashe ibihugu, harimo ibihugu bikomeye bifise ubutunzi biteye imbere, mugabo sibyo babafashe abo nyene bari mu ngorane. Aho rero ico cyarakoretse. Hanyuma tumaze gutora abo nabo baje batubwira yuko bagiye kubikorwa kandi barabyiyemeza. Rero nkuko narinda bivuze, muri iryo huriro igihugu cyose cyariyemeje. Nka twebwe twaremeje ko tugiye kugendera koko kuri zijya ntumbero zatanzwe n'ibihugu bidafise aho vyegamiye kugira ngo dushigikire. Murashaka kuvuga muti none igishasha cyavuyemo niki? Harimo ikintu gishasha gikomeye, nuko ubu twemeranije yuko bose bagiye gusanga yuko rirya huriro rigeze mu gihe nyacyo cy'ukwemeza koko ko bafise inguvu kandi bashobora kugira icyo bafashije mu kugarura amahoro ku isi. Na cyane cyane babonye biri kuba mu bihugu hirya no hino, baravuze bati harageze ko bahaguruka aho muri irya huriro, bahaguruke bigende hirya no hino kugira ngo bagarukane, bafashe mu kugarukana amahoro ku n'umutekano ku isi. Ico ni ikintu gikomeye cyane. Ikindi nuko mu kubishira mu ngiro baravuze bati habe cooperation, ikintu kimeze gushiraho ikintu kimeze nka rezo, urunani rw'ibihugu. Ibyo bihugu byose biri muri iyo movement y'ibyo
biri muri iryo huriro ry'ibihugu bidafiseho byegamiye biyemeje kugira urunani rumwe, noneho urwo runani bakazoza baca muri urwo runani bakazoca baza bakorana igihugu kimwe ku kindi, igihugu kimwe ku kindi, igihugu kimwe ku kindi, canke bibiri cyangwa bitatu bigenda bihuriza bagira inani ntonto, ku buryo urwo runani rwose ruzoba rumeze nka tumwe hari udukoko twubaka ugasanga utuntu bitangurirwa, iyo buri ko ugasanga byubaka nk'ikintu kimeze nk'uru ikinyambuga ikinyambuga nka ibitangurirwa byubaka. No kuvuga rero niko rero bifuje ko iryo huriro rikora ku buryo ukoze kuri umwe asanzwe ari muri iryo huriro, urumva iyo ukoze kuri umwe bose kinyambuga gica gitangwa kuzungagirika, no kuba kugira ngo bose bace bahaguruka. Ico rero ni ikintu gikomeye cyane biyemeje, kandi natwe twashigikiye. Rero muri nyamukuru mu byashoboye kugira ntuze mu byashoboye kwigwa, tugiye kuzoraba ingene haba amagroupe d'amitié hagati y'amanama nshingamateka, inama nkenguzamateka muri ibyo bihugu 120 byose, habe icyo kintu kimeze nka amahuriro, sinuba ko amahuriro mugaye ikintu abantu bazogenda bumvikana babana, amagroupe d'amitié, imigwi y'ukushira hamwe, imigwi y'ugukorera hamwe, ibintu nka bene ibyo ngibyo. Rero ibyo twashoboye kugira ko kandi ari ibintu bizima, ibintu bimeze neza cyane.